amashuri yo kwirukankana n'uno mwanya cyane gose kuko urabona yuko ni bimwe bariko baragira muri iyi period urazi yuko mu kwezi kwa gatandatu hari ibikorwa by'igihugu bitegekanijwe hari bavuga ati kandi ni no kuva kera bakunda kutubwira bati igice ca mbere kiba gito ni ca gatatu utakoze n'inguvu utakoze bimwe n'inguvu kabisa rero ni vya bindi uvuga uti aha rero utakoze kabisa n'ivyumvikana razi yuko mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu hari amatora ategekanijwe ariko bariko baratunganya kugira ngo barabe yuko binashobotse amashuri azoba ariko ararangira rero vyumvikana yuko ni igihe gito ariko iyi ni period ubura yuko umunyeshuri yakoze neza ngaha ariko aravuga ati niko ndasoze n'igihe ushobora kuvuga ati barajyana twavuga ku munsi weje ati je nakanara mwujuje kabisa ati nsigaje ku zine nsigaje muri math nsigaje kumbure muri biology nsigaje muri mbeu technology barayiga ivana n'imyaka bari dufata tukaje nko muri chimie amakuru bitango entrepreneuria science de technology entrepreneuria ngirimo vyose bavuga ati entrepreneuria nsigaje amanota 2 kugira ngo ndamwuzuze muri math nsigaje amanota 12 wacurabo uti muri chimie nsigaje amanota 8 ibintu nk'ivyo rero iyo ukoze interrogation uri surpass uvuga uti ndashaka kwinjira mu exam urazi winjiye muri exam ugiye gukora exam babande uva hariki wako twakora exam nka zibiri basanga apart yuko ukoze math ari yonyene n'igifaransa ibindi barabikombina ati kumbure urakoze biologie avec chimie cyangwa ikindi bavuga ati jewe umwe naramujuje uyundi sigaje amanota 3 ati uko abiri kose simbura 5 ukavuga uti aho rero ubutekanye muri internet babandi ubona hari bamwe bigwa baryana yitati akabondo gotwe kabisa we nawe isenkero ukabuvyutse kukurabika ari ibintu bita gushora urabizi iyo term urayi ebana ukabona umuntu gushora ni kujya umuntu akazinduka 4 ukamusanga ari mu ishuri kabisa aho haba habavye muta abandi bariko baragona nawe washo haba habavye kabisa bikomeye cyane gose nibutse ikintu bita gushora cyane kuko umunyeshuri aho kwiga ba Gerard nibigira abari mu gihugu ahantu bita ibugabira bari mu Kirundo mu Kirundo bugabira nahantu ku mupaka nyene ku Rwanda ko abantu bibugabira barabona hapo barabona hamagarana nabo hako sinkubeshe kiki uno Gerard yarashora ariko byararamufasha byara nta kidafasha byaramufasha kuko byaca bituma nawe amenye erega urabe dufate par exemple twaratuvuga turimo kuri inkino nitwara tukumva abakinyi bahayagiza Cristiano Ronaldo bakavuga ati yari afise ishaka rirengeje hamwe entraînement dutangura entraînement ya saa 3 y'igitondo wewe yashika saa 1 wagashora agasanga yatanguye muri gym ariko aragira bakamusangaho hama batangwe na entraînement bakaba bari kumwe batashe bakamusiga bari epuize kabisa ariko we kagumaho rero ukavuga ati uyu muntu akozwe mu biki ijyaye no gatse ukura tafutaniriwe ariko raba ikintu byamuhaye urumva ikintu cyose iyo ugikoreye fendo furagiro cyane babiro nuko rero turamutse abanyeshuri bose aho bava bakagera peut-être muno mwanya hari bamwe bari mu karuhuko muri pause hari pause novuga ya midi 30 burya pause twayigira ryari twe pause twayigira midi 30 nye nako 10h30 apana midi 30 10h30 maika chimara 15 minutes 10h47 tura mu ishuri hama yindi kuri kachihera 11h30 yindi kuri midi 15 yindi 13h badutaje nivyo kabisa
ariyo baraca bakoresha rero kano kanya bakatwumviriza nk'umwanya mutoyi nabo tubaramutse turamutse cyane gose reka tuje rero mu makuru yo ku mugabane w'Iburayi ku mugabane w'Iburayi witwa Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti kontra canke ubusabe bwa federation y'igihugu y'umupira w'amaguru mu gihugu ca Brazil yabwamiriye kure yabwamiriye kure avuga ati ntiyaragera yuko je mva kuri uno mugabane w'Iburayi baje ndacafise akantu nyene kaga ko gushaka kuguma ngaha mu mugabane w'Iburayi rero urazi ko bari bamwemereye ivyo asanzwe novuga ahembwa ivyo asanzwe aronka muri Madrid kugira ngo agende kubafasha muri Brazil rero yabaze kubabwira ati wapi kabisa mwagize nyereza kuri nyumvira kandi wapi ariko hagati aho imigwi myinshi yo muri Arabia Saudite imigwi myinshi yo muri Arabia Saudite iri kwiramurondera hasi hejuru hari umwe muri iyo migwi yamuhaye kontra y'imyaka 3 ku miliyoni 150 z'amayero barabukwere bari kwata amafaranga menshi umwaka 50 million romba abaye mukoca akomeye amafaranga ahembwa bakinyi bakomako cyane gose ndibaza nta mukoca ahembwa no ngahi Buraya gusa icabaye kuri uyu unye urabona la situation arimo ubu gushika ubunye Real Madrid ariko asaba Real Madrid kubera ari mu mwaka we wani kumuhereza ivyiwe byose by'uwo mwaka wa nyuma kugira ngo bapane nico rero dashaka urumva uyu mugabo Carlo Ancelotti ariko Real Madrid yabyanze Carlo Ancelotti yatanguye kuvuga uva Brazil iramwifuza iravuga ati le coach ideal kabisa ahari ni Carlo Ancelotti naza dufashe mukoca yaragiye barashiraho icegera ciwiwe n'ubu biranka marabonye muri Coupe du Monde muri qualification za Coupe du Monde Brazil kibanza irimwo urabona yuko Argentine ivyayo yahejeje Uruguay kwiribuka za Equateur ni Colombia gutyo Brazil iri munsi rero vyumvikana ivyo wabitangaje umugwa wa Brazil utagiye muri Coupe du Monde ariko ivyo vyose bavuga ati mana yana turakiri mukoca mwiza hariya mbere n'umupresident wa Brazil witwa Lula yaravuze ati abakinyi bakini Buraya ntaco badufasha ntibazose no kuza ntaco badufasha ngo batwinisha bo ngaha jewe nobona batsindwa arabo ngaha ati kuko noshobora kumbwira umukinyi Buraya akina ku rwego rugera gutya atakira kimasha kuduha ngaha rero uyu baramurondera biravugwa cyane ariko mu nyuma bahagwara mwegera cyane gose muri ibi bihega iyo muhe bibi aronso buryo utanguye agafaranga heze hari gihenda ushobora kuraba abantu yaronso urabona rero yuko wewe ibintu bimeze nabi ariko umugabo yikora kuca afise ati rero wewe iyo telefone ndagukure kubera muri situation rero nk'aba barasuye kwamplifya gose kubera ibi ariko aracamwe aravuga ati tumwegere gose hama ashobore kuza ni muri mu kwezi kwa gatanu bazi ko vyavuzwe ku muri inondwi iheze muri inondwi tuyimwe ahubwo nyene rero Real Madrid kiravyikira avuga ati Florentino Perez ati twebwe ayo ivyo biyago vyabaye hagati ya Carlo Ancelotti na Brazil twebwe nta makuru dufise uyo menyereza aracari uwiwacu gushika muri 2026 kubw'ivyo rero twebwe aya makuru nta dufise kuko ivyo biko ravugwa yuko muri 2025 azobagiye Real Madrid kacivuga ati twebwe navyo twemeye kuko bavuga ati La Liga ihere Coupe du Monde club bazane Xabi Alonso ariko arababwira Ancelotti nawe yari protege bimana babwira ati nibaza yuko uyu mugabo ashaka sorti nziza parce que aracavuga ati mbega mu gihe no twara La Liga sinogarukana icizere ku bafana ba Real Madrid aravuga ati je rero nkagenda si Real Madrid mubona yuko bishoboka nkagenda jewe endaminite yanje do sorti murayiba nukuvuga yuko wa mwaka wiwanje niyongeza murama agafaranga kayo Madrid narabati twe tugo amafaranga ati nibishoboka nivyo mwavuganye twe ntitwamenye wewe rero bandanya akazi kiwawe nta kibazo urumva vya bindi ashobora kuvuga ati jewe ngira penalty imbere bya kubira bya Xabi Alonso ariko uko biri kose mbona agakuku gahari mu gihe uyu mugabo yotakaza La Liga Real Madrid yo muha amafaranga
yoyamuha parce que urumva icerekeye ca Biaronse ariko biravugwa cyane bivugwa yuko we bashobora gura contrat yiwiwe bagatanga imiliyoni 200 gusa oya agenda kwa gusa mu migwi yakini nk'ubu avuze ati Biaronse agiye muri Liverpool agenda kwa gusa ni close yashizemo agiye muri Real Madrid agenda kwa gusa ariko agiye mu yundi mugwi atakinyemo bagura contrat yiwe imiliyoni 200 rero biriko biravugwa uyu mugabo nabavuga ati none jewe reka basi ndetse ngere iri La Liga ndayiheze ndayitwaye kuko intobandaye Real Madrid rero sasa nivyo izo biravuga ati none tubugumane muri Coupe du Monde Club canke tumureka sohoke uyu rero je navuze ni ashaka sorti nziza Real Madrid nimo babona yuko jewe Champions League vyaranze Barca intwitsi inshuro zingahe zine uravyumva kandi urazi yuko irya ni match y'amateka muri Espagne ni match iri politize gose imwe politiki komeye gose rero iyo yitsinzwe inshuro nka zirya hari ukuntu nyene ubona umenga ari ikintu nyene kigabanutse kuri wewe ubona ukuntu twaravuze amateka ya classic ngena meza rero vyumvikana aracafisa gashavu Florentino Perez aracafisa gashavu rero mbona yuko uyu Carlo Ancelotti avuga ati kumbura je ntwaye La Liga afise urubanza rukomeye ku munsi wejo azokana na Celta Vigo kumbura ntwaye La Liga ndashobora kuba ngarukanye icizere nkabandanya kuko kumbura ashaka kwibandanya muri Real Madrid asohoke neza avuga ati kame ndabahaye igikombe ariko hagenda bafite ari année blanche uyu mugabo gusohoka navyo vyemeye kuko arakeneye sorti nziza nivyo nababwiye cagiye uyu mugabo arakeneye sorti nziza avuga ati narabahaye ibikombe vyinshi nije mukoca maze kuba ibikombe vyinshi ariko uko biri kose harageza aho ngira sorti nziza apana ya sorti nca mukajyaho kinyuma jewe ncaho ninjiriye mu muryango wagutse ubwa mbere naraje ndagenda baramwirukana nyene sinshaka bisubira birya bintu avuga ati jewe ndacafise konti nimba mushaka ngenda barurira inoti Perez nawe ati wapi rero bimona ndabona yuko Real Madrid ni shwaze bibi izovuga ati La Liga atayiduhaye tugire gute inoti yiharuye tuvuga ati mutama twarabanye neza nginze neza akiriyo noti wirabira handi none uko bimeze urabona arafisa adukubita ko hajyanye ibikombe 15 niwe wa mbere abandi 14 Zinedine Zidane 11 niwe wa mbere hari ni wa mbere ba Del Bosco sibikeye yavyumvikana yarakeneye sorti nziza nawe cyane nuko ku rundi ruhande Arsenal kino kintu cyo kubandanya bakina atamusatirizi nimero 9 full bapiste witwa Mikel Arteta ariko avuga ati turakwiye kuraba tukabiseserera birakwiye ko tugura umukinyi w'umunimero 9 bariko rero biyumvira ku witwa Christopher Kuku atariko aritizwa cyangwa atariko arakoreshwa cyane gose muri Chelsea bivanye nuko uwo yahasanze bamuha ico cizere hama nawe akagerageza gutanga vyiza ndavuga witwa uriya mukinyi w'umunyasenegal yitwa Nicolas Jackson no ku munsi wejo yatsinze ibitsindo 2 wenyene ibitsindo 4 Chelsea yagatsinda kiki kuri Christopher Kuku yo bari shwa nziza ku ruhande rwa Arsenal wapi Arsenal Alonso ubu n'umugwi ukomeye umeze neza sivyo Christopher Kuku bamukuye muri ni Leipzig araza muri Chelsea azafise imvune sivyo ariko baravuga ati uyu mukinyi deja si nimero 9 uyu akira ku ruhande uravyumva uyu ni nka kwa Gabriel Jesus nimero 9 ukinaho yego yo hakina ariko si vyabi ni ngo no mu full strike kabisa nk'itubazo ya Haaland n'abandi ariko rero vyumvikana raba Cesar ariko yagira kandi muri Premier League nariko arakoreshwa rero ico kintu yoba koze Arteta cyo guhindura umukinyi mwiza cyo kumugira watari Arsenal jembo ni keneye umuataka wawo nitutwara umuataka wawo undi tuzi yuko atsinda ibitsindo hama Arteta nawe ashaka kantu kiwiwe avuga ati okay
par exemple ukavuga ati jewe ndazanye Victor Osimhen ndazi ko ari umuataka jewe shiramo ivyi wanje na jewe kugira ngo azompe vya bindi vyiza canke Gokeres wonda kuzanye ndiko ndumva uri kuratsinda ibitsindo vyinshi wewe ingunsindire kuko no munsi muri Premier League umukinya match zinga mbega Enzo Maresca tamukinisha nuko tamukeneye nuko arabura ko dashoboye nashoboye urumva abakinyi barahari kuko no munsi kuba ariko akora prefera Jadon Sancho gusumvya uyu kubera iki hari impamvu rero Arsenal ubu si vyari byo gutoragura nka iherutse kugira kuri nani kuri Raheem Sterling ntiyavuye hariya muri Chelsea nyene nk'intizanye hama avuga ati mu nyiherejeyo kubera muzi ari umukinya aciye muri City ati umukini mwiza none ubuhunye aramukinisha ntaje ariko aramufasha ni ntizanye ariko arimo akantu nyene uvuga uti nimba ari umushahara umuhemba canke iki rero vyumvikana kuri Arsenal kuzana kuku so umukinyi mubi ariko so umukinyi neza na neza keneye mu Arsenal nka full strike barakeneye dufate par exemple uvuze ati Arsenal irakubise irabomo ya mabanki kabisa irazanye Alexander Isaac hari wose kuko mama shobwa ati Arsenal kabisa irakoze deal nziza ariko uvuze ko kuzana Christopher Nkunku oya kabisa aho uzobya mimbe yagiye kuri Sterling kandi izo bari ntizanye kuko sinibaza ko Arsenal uyo muguru rero vyumvikana Arsenal ubu unye ifise umugwi mwiza irafise abakiyo hagati beza ndetse kwa rumse ko na Zubimenda giraze bagira bongeza umwaka umwe uyu Thomas Partey barafise Declan Rice Odegaard aracari harya Bukayo Saka yongeza amasezerano Martinelli haryanye aracafise babana abantu wa Neri nabandi bahari mbega uwo muataka keneye nibitonde be na Berta barabe umwataka mwiza wa wundi azobaho ibikombe n'imiburiburi baharura umwasha kuba ibitsindo nka 20 tout comme tout confond 20 buts rero kukumenya ngo Christopher Nkunku ndamubona nka Sterling jewe nuko Jamie Vardy wewe mu gusezera kwiwe muri Leicester City kurande gwabona yuko agifise ubwo bushobozi bwo gukina mumwe mu mugwi ukina Premier League umwaka uko yibona Jamie Vardy ukuri uyu mugabo umwataka mwiza ari umwataka mwiza vre umwataka mwiza kandi itanga kandi anyaruka kana tablaga gitu iba arakuvuze shuti ni shuti nye agizwe ngo igori nta vya bindi byo kuvuga ngo ni bimwe byo guca gufinyora kugira iki oya arakubita kabisa rero vyumvikana uyu unye c'est vrai ndashobora kuvuga nti ego ariko apana muri amakipe akomeye apana ya amakipe nka 6 oya uyu arashobora kuja muri Crystal Palace arashobora kuja muri Fulham arashobora kuja muri Bournemouth ariko ntiwombwira yuko wo muzana muri Newcastle ngo muri Newcastle umuzane muri Chelsea muri inde 38 imyaka 38 aho banane boca bagaruka muri za muri ba Cristiano nuko ku rundi ruhande Aurelien Tchouameni yatahukanye gashimwe ko umukinyi mwiza yaranze kuno kwezi kurangiye kwa kane muri Real Madrid gashimwe bariko baragwanira nabitwa ba Fede Valverde ndetse n'abandi bakinyi batandukanye gaciye kaba gashimwe kagira kabiri nkaka nyene biyikurikiranyije nyuma yako yari yatwaye ukwezi kwa kangahe kwa gatatu no mukinyi ariko arabafasha muri bitsindo yagiye atsinda muri Clasico yaratsinze no mukinyi mwiza yitanga uravye Real Madrid iriko iragerageza kwifatafata kubera uwo mukinyi iyo mukinyi ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo afuke umugwi Real Madrid afuke umugwi wa Real Madrid aje muri Real Madrid ikigaragara nuko hagati yawe na Kamavinga umwe muri barasohoka ariko cyane Kamavinga ni wasohoka ugiye boronka offer nininya ariko Saint-Germain yamaze gutanga miliyoni 80 eske Real Madrid irazijya nizishaka vre kandi ngaho Kamavinga agiye muri Paris Saint-Germain azoba ari diri nziza kubera bazoba baronse novuga yuko soit umusubirizi
canke umuntu ashobora gukina mu gihe uwundi afise blessure ndavuga hagati ya Yohan Neves canke Vitinha kuko no munsi Vitinha yobabara biragoye ko uturundi mu kiri hari Zaire ari kuri numero 10 Vitinha no musantineye uro hariya Yohan Neves hariya nawe no box to box no numero 8 numero 10 hariya ninde ni Fabian Ruiz byo vyumvikana Zaire Emery ari hariya nta mukinyi turabona azobamukuye muri babana nyene tutaramenya gose rero vyumvikana barakina mukinyi nkuyo Real Madrid nayo yabonye yuko Kamavinga ibikondoka bikora mukarira kandi umusaruro wiwe sikirenga ariko Chouameni gituma mukeneye gose ya polyvalence we n'ubu no polyvalence kina kuri 3 polyvalence wiwe imutuma defense badahari arahakina muri miliye arahakina rero vyumvikana uwo mbona ashobora gusohoka basohora yoba Kamavinga migwi ibiri novuga y'abakinyi babice biracika muri iyo myaka igira nko kuri 10 n'ingahe umugwi wa Cristiano Ronaldo n'umugwi wa Inter Domira nako n'umugwi wa Lionel Messi ari Inter Miami ino migwi yose yamaze gusezererwa muri Champions League y'umugabane basanzwe bakina muri demi-finale ibereye icari mperomba ibereye icari kabisa na Serejo equipe yo kuva hariya anye mu gihugu cande ni equipe ya Nasser yakuwemwo muri kimwe cya kabiri cyanyuma na equipe yo mu Buyapani urumva ibitsindo 3-2 ni mu gihe ino equipe yindi ya Inter Miami nayo tayari hari anye yamaze gusezererwa muri kimwe cya kabiri nayo nyene muri CONCACAF muri kimwe cya kabiri nyene gishira icyanyuma byago bitanguye gushikira abantu basanga ni vyago bikomeye namye mbona abantu bandika bati lo football nako lo sport en general nimerewe neza muri uno mwaka ati Cristiano Ronaldo P elimine muri Champions League za hariya muri Asia Lionel Messi P nawe arabaye elimine bacha bashakona kandi ngo witwa LeBron James nawe ne elimine muri playoffs za NBA ati lo sport kabisa ati biherutse ejo bundi Golden State Warriors iratsindwa kubacha bagira 3-2 Stephen Curry aratsinda ati lo sport nimerewe neza muri ino misi nimerewe neza na gato rero vyumvikana Cristiano Ronaldo uyunye vraiment uravye amafaranga ahembwa hariya uri brand kabisi komeye mu Barabu inoti nyinshi ariko kirabaje nyene ata trophée ni maratwara muri amase trophée nimwe witwa David Beckham yakuze imyaka 50 musaza w'umunyamitungo hariya lo boss wa Inter Miami umukoresha wande wa Messi imyaka 50 n'umwe yakoze amate uyunye nabantu bafite amafaranga baba navuke no mujyanga itunze kandi afite n'umupfasoni wiwe no munyamidera akomeye cyane gose afite amafaranga yigeze kuba ari no muri rivyi hariho groupe yitwa TLC sinzi kuyibuka yaririmbamwo Victoria Beckham umuntu umupfasoni wafite n'amafaranga nawe rero mutama yaravuze ati je nakeneye kuri umugwi ndawugure hariya kuvuga ati ndazanye Messi iyi ni brand ikomeye nawe kuzana Messi ukazana Suarez ukazana Jordi Alba ukazana Sergio Busquets ayo kacutsindwa ikintu kibabaje nejo mushobora kubona azana uyu yitwa gute Antoine Griezmann sezo yi wari yanyu mubonye jo bundi nabonye na Paul Pogba agiraje mu mugwi wa ni DC United hari umenga nitwa gutyo nyene rero ni David Beckham umwana w'umwongereza umwana wa Manchester United myaka 50 yakoze amateka yaciye mu migwi nyinshi mu kanya gato amaze kuva muri Manchester United aragenda muri za Real Madrid araca muri za Paris Saint-Germain rero mu nyuma urabona yuko umutama yufise amafaranga umusa neza arabi ashahariye David Chelsea fresher mutama kabisa David Beckham kiki ku munsi wejo binjire muri Europa League
match yari kwihuza ekipe ya Atletico Bilbao ku kibuga cyabo bakira ekipe ya Manchester United. Benshi bamagi ino ekipe ya Atletico Bilbao bivanye no kuvuga no kungene iri yitwara no kuvuga muri La Liga uno musi ni ya gatanu kugeza ubu nyuma ya Atletico Madrid ndetse na Real Madrid na FC Barcelona ni ya kane ubu ni ya kane. Atletico Bilbao ni ekipe yagoye cyane gose. Real Madrid baravyibuka match no kuvuga bahujije mu nka zibiri ziheze ku munsi weje, ariko ekipe ya Manchester United iza koroherwa mu rukino itsindi bitsinda bitatu ku busa, hari mu karata no kuvuga y'umutuku ya Atletico Bilbao bigaragaza ko yabapushinze cyane gose. Ndavuga ekipe ya Manchester bitsindo bitatu, bitsindo bibiri bya Bruno Fernandes, kimwe kuri penalty, ikindi cy'ubuhinga ariko kandi n'igitsindo cy'uwitwa Casemiro. Ariko no ku buryo bwinshi bwa United nyene bivanye nuko ekipe ya Atletico Bilbao by'ukuri bivanye n'iyo karata y'umutuku yabakoze ko cyane gose, biratuma Manchester yigaragaza kubita amapoto. Uwitwa Casemiro ejo yari yabambawe cyane gose, ndetse n'abandi bakinyi abitwa ba Igarte ndetse n'abandi. Hari Maguire ari kuravugwa, Maguire ari kwavugwa ku ikorosi, uwitwa hari Yamal hari Yamal. Maguire uno mwaka cyane muri kino gice cya kabiri cya sezo n'umukinyi by'ukuri yadugije ni cyane gose. Ijya match ya Alonso icoroye kuvuga ko biragoye cyane gose umugwi wa Atletico Bilbao s'abakinyi beza gushobora kubona yuko hari ya San Manesi wabo ushobora kubatsindira. Benshi twarayivuganya Alonso turavuga tuti uyu mugwi ndabona yuko Manchester United amahigo ufise ni make. Rero cyo nabonye match gitangura turatangara twese tuburingene ibitsindo bigera kuri bibiri muri mita bibiri. Ndavuga ati iyi Manchester United ni ekipe uko ku munota wa kane deja itsindo cyari cinji. Rero ikintu kimwe novuga kuri iyi match ni cyerekanye yuko novuga mu icambere, novuga yuko ni ya experience kuri competition nk'izi. Bilbao nazizi ni vya bindi birakuguye ko urasho gushika muri demi finale. Urumva nta gikombe cya Europa League iratwara. Rero experience yarafashe Manchester United avuga ati twebwe nta pressure turiko, izi turazimenyereye, ariko ikindi naco c'est la soif, ni inyota baba bafise, inyota Manchester United ifise cyo kimeni ya Bilbao. Bilbao irashaka ati twe tugitwara igikombe ni bon, deja tuzona kina na Ligue des Champions mu kibanza cya kane. Uravyumva kandi twe no butogitwara aho twase ni bon, ariko bitandukanye na Manchester United ivuga ati twebwe dushitse harya icambere dutwaye kino gikombe dukina Champions League turi mu kibanza cya kangahe cya 14 muri Premier League, azoba ari kintu miracle ibaye. Ikindi naco abakinyi bakina muri Manchester United uhamarure n'abakinyi bamenyereye izo match cyane. Dushobora kumbwira yuko Casemiro yakinye amafinale menshi ashobora kuza afise novuga yuko determination imwe nk'iya Nico Williams. Oya nibikunda uyu unyara amaze gukina match nyinshi. Bruno Fernandes n'umukinyi afise experience azi cari ko ararondera. Urumva hari Maguire azi cari ko ararondera avuga ati cyenda nakinye za finale za Euro na Premier League. Yes, rero vyumvikana ufise abakinyi bakubwiye bati ngaha bashiramwo na motivation ku bana bakiri bato ba Garnacho. Babwiye ati umviriza iki ni gikombe ciwacu rikigenda. Parce que bobo iyo soif bafise, iyo determination ishobora gusa ni Atletico Bilbao. Kuko bavuga ati gikombe twe turakizi twaragitwaye. Igikombe turaza amateka ishobora kuduha. Twarakiye mu finale twe nta pressure iri kwa, ahubwo abantu tuza kubereka kubona Maguire ibintu nkabijyanye. Ni vyerekana yuko avuga ati igikombe dutazosha muri finale dutwara igikombe. Rero vyumvikana ntibisa n'aba bana muri Bilbao.
bamenyereye gutwara za Copa del Rey kuko abanye ni babana bwa ati twebwe inyuma ya Real Madrid na Barca niho twe twapara na Atletico Madrid daye ariko rero bitandukanye niyi aba barafise ya maturité Manchester United ntushobora kumbwira ko Lindelof oza kumwasama yo ku bintu amaze gukina ama match menshi hari magwayo ko nyene Casemiro rabigene ariko akirinja match wabona yuko ari umuntu avuga ati iyi ni finale kuri jewe iyi nta bundi bukiriro dufise uno munsi batotwara igikombe Manchester United bimeze nabi gose bazobasohotse nabi ariko uno munsi Casemiro avuga ati s'il faut que je soka muri Manchester United soke avec une médaille avec une coupe urumva rero vyumvikana ngaha ntushobora kumbwira aba Matis Dorati ariya ko wonganyisha nabo bakiyeho ni Bilbao nibikunda iyi ni match berekanye iyo experience iyo maturité kwerekana yuko izi match turazimenyereye twaratwaye ikintu gikombe ariko Atletico Bilbao ngifite igikombe rero vyumvikana kuba barabatsinze kurya nabijya iyi motivation yaba bakuze iramotiva n'ababana rabagana cingende ariko aragorana ariko aba rero bacha barapanika je nibaza yuko Bilbao yaje ifitiye icizere ngo Manchester United ni mbofu hari iwabo tuze tuyitsindire hari iwabo urumva aba iyi Bilbao muri 2012 umenya nibagiye gukina nani na Bilbao yakiye finale muri 2012 kuri Marcelo Bielsa umenga ariko iyi ni equipe na 2012 nta numwe yarari mu ngamurabo urumva kumburengera ngo yo bari ina equipe Williams Sins ariko ibi vyarerekanye maturité birekana experience kubakinyi ba Manchester United bavuga bati turi muri demi finale ntidukangwe n'aba bana ntidukangwe n'aba ibi ntavyo bazi ntibazi twebwe ico two turarondera bobo kina Champions League bishora kubagwa ariko twebwe on doit sauver notre saison rero nibirembona yuko gutsindwa bitatu vyarerekanye kuri abana yuko ati ibire biraheze kuri Manchester United ikoze ikintu exploit nziza cyane gose raba nkarijya kose ya mukinyi yakoze hakiri kare urumva rouge niyo yaciba dendura kabisa rero vyumvikana aha Manchester United yamaze gushikana uguru kumwe muri finale ya Europa League ndabona ndetse na Tottenham konyene ariko vyumvikana yuko Manchester United yakanye urukino gwiza nitware bwabone Manchester United ni motive kurya bisigura yuko ivuga ati wewe Premier League uraza wewe Wolverhampton ukantsinda wewe Bournemouth ukantsinda ariko jewe ndi ngahantu wowe utari rero ngaha jewe sinshobora kuhagisha kuko niho mfitiyeho urukiza ngaha rero iyi ni experience ya Manchester United qui a primé kuri Atletico Bilbao cyane gose witwa Bruno Fernandes kuri bino bitsindo bibiri yacaba umukinyi wa mbere mu mateka ya Europa League agize uruhara rw'ibitsindo 31 yumvi haruro byiza cyane ndari motive kubi arababwira ati jewe nka kapiteni uyu mukinyi yagiye gukina gwaye Alonso urumva abaganga ndetse n'umukoca arababwira ati wowe reka tukuruhurire arababwira ati sinshobora kuruhuka nemera kuzoruhuka mfuye ariko jewe urukino ndarukina urumva iyo determination ati wowe uragwaye nuri ya 100% ati jamais sinshobora kubata ku rugamba nkuru nzoruhuka ruko mfuye ariko yababwiye urukino ntegeza kurukina wumva iyo determination mu kinyara afise yo bisa ni abantu ko Williams na Inaka jamais rero vyumvikana ni cerekanya yuko inyere babinje mu kibuga bavuga bati on doit gagner ce match on doit faire tout pour arriver en finale ego ni match byukuri ibona ko basore bari determiné navuze ibitsindo 31 ahubwo yagize uruhara rw'ibitsindo 37 muri no saison muri no saison muri rusange rero bumva ko ari biharuro byiza cyane gose kuri Bruno Fernandes ariko kandi ni match byukuri ubona ko biciye bituma muri retour cyane ku munsi wa kane w'indwiza Manchester yakira muhira yoroherwa cyane ariko nibwo biruko nyuma y'urukino babaje abakinyi bagiye batandukanye babuza ati turacazi neza yuko ino equipe ya Atletico Bilbao ikomeye ati
rero nta kwijajara tugiye gukora nta kwijajara urumva tugiye kurangiza akazi twatanguye nuko bimeze ku rundi ruhande naho ikipe ya Tottenham Hotspur bariko bagenda bitwara neza imbere ya Bodo Glimt ibitsindo bigera kuri 3-1 nabo nyene biba avantage no kuri Tottenham Hotspur urukino rwo gusubiriza ruzobera hari anye muri Norvege ikintu cyari ciza cyane gose no kuba gose kabisa ubona yuko abaSpurs hariya bakoze exploit nziza kuri Bodo Glimt avuga ati wewe uva muri za ni Norvege ariko nubwo tubeze nabi Premier League ni higanwa rikomeye rishobora kuba kweganga rikomeye turaje nka Tottenham Hotspur turi mu kira cha 16 hariya ariko wewe Norvege wapi kabisa ekipe ya Norvege bitatu kubusa kuri kimwe rero vyumvikana bakoze exploit nziza Tottenham ari muhira ariko ntituzi bishobora kuba kuri nani bishobora kuba hariya muri Norvege iyi ni ekipe imeze neza ishobora kuyitangaza ariko vyumvikana yuko bagize exploit keza kabisa kuri Tottenham na Ange Postecoglou ashobora gusova saison yiwe bivanye no kuvuga ati ne finale cyo bari kintu ciza kuko yagize saison mbi cyane gose muri Tottenham Hotspur ni migwi birubona ariko yagize saison mbi muri Premier League ariko hariya ariko bagerageza kuraba kino gikombe yuko ogitahukara mu gihe Manchester na Tottenham Hotspur bahurira muri finale bari kintu kigore cyane cyo kigoye kigoye ko ni ndembe zibiri zisa ni navyo ibintu bishoboka kuko mwanya bihabwa amahirwe menshi cyane gose ni ndembe zibiri zisa bazoba bagize bati ibaranga matches bazose bamaze guhura na Manchester uno mwaka barazitsinze matches zigera kuri 3 barazitsinze Manchester izo bironsa kajyo ko kwihorera Tottenham cyangwa Tottenham izoguma no vuga ucugaruka hanya kugira gene mbega Tottenham igikombe ragifise Achifisi Tottenham bamaze kina finale ya Champions League abakinyo finale eske baracarimo atari Heung-min Son oro ariko turaba rero abakiba Manchester United afise experience imeze yes nico rero avuga ati iki gikomba twe turacikicari ico finale nivyo ari tugomba kuvuga kuri Real Madrid iyo uzikintu iyo umaze gufungura ikintu kurya ikintu niho umenya uburyohe bwacu ariko utaragishobora kukirya urashobora ati umuntu arashobora kubwira ati Alonso kumbure akakubwira ati pomme iraryoshe sivyo iraryoshe utarayirya nta makuru menshi uyivugako ariko je nimba narayiriye no kubwira ingene iryoshe ingene imeze iyo ndayibonye yarandyoheye nkayihabukira ntabwo ati yo ngurira ndagusavye ngurira irya pomme no igugwa ngahe igugwa amafaranga kubera ko ushaka kuvuga ndagusavye ndayikunda kubera iki namaze kuyirya rero vyumvikana Manchester United abakinyi harabakiye amafinale bamaze gutwara ibikombe Kazemira ari hajya amaze gutwara igikombe ca Champions League urumva hariho nabana bamaze gukina gutwara ibikombe bya Premier League ariko vyumvikana sinibaze ko ni match nje no ni ya experience izokora parce que je mbonye ku munsi wejo nkumva le capitaine avuga ati iyi match ntegerezwa kuyikina mfume twarumva mu myaka yahera ba Ronaldo Nazario bakinira Brazil bagwaye 2000 yakiye finale agwaye baratwara ku by'imondo nawe arabizi birya Luis Suarez yagaze gukina ino bigwaye harambara ikirato aragenda arakina uwo munsi atsinda igitsina matari bibiri harabakinyi bavuga ati sinshobora twarabonye muri Copa America Messi akina Cheville ivyimvye nukuvuga yuko ari urugamba bwa Jesse ndabataba abantu rero Manchester United ndabona yuko igikombe kabisa igikombe ndabona yuko ishobora kuba kitwengera vure kuko finale yo jeyo ndabona kuguru kume baragufise yo kabisa rero gisigaye kuri Tottenham ni ndembe zimwe bashyize hariya ariko tuzoyimenya nihagera nuko ku ruhande rwa UEFA Conference League naho Chelsea yari kuri dahira Chelsea igikombe tagitwaye kuko Lazio yaratsinze Fiorentina ahubwo ni Real Betis nakomera muramba bari Real Betis biri kuri kimwe ariko ngaho iracakinika ariko uravye Chelsea face à ces deux équipes
urabona ko Chelsea ifite akantu k'akantu nyene uyu mu adversaire Real Betis ntabwo ari umu adversaire wo gutamunda ego ariko na Chelsea si umugwi mubi Chelsea n'umugwi mwiza kandi urumva nabona amateka n'amateka bazo bariko baragira kuko batwaye kino gikombe bazo batwaye ibikombe vyose biba byo by'Iburayi Champions League barayifise Europa League barayifise ni nshasha bayitwaye n'amateka azoba ageze ku yandi revyo vyumvikana Chelsea jewe ku bwanje jewe Chelsea ku bice 60% ndabiduze 60% Chelsea igikombe ca Europa Conference iragifise ku bwanje Chelsea ibitsindo 4 kuri kimwe ku munsi weje ibitsindo bya Nicolas Jackson hari ibitsindo kimwe ciza na Shini ibitsindo kigira kabiri kiwe ciza cyane gose hari igitsindo ca Madueke ndetse ne ca Jadon Sancho nibo bariko bitwara neza mu ijoro ryake ku ruhande rwa Chelsea fasi kuri no equipe novuga bariko barakina yo muri Sweden no equipe niyo muri Sweden kabona rero ko ari uko byari bimeze ariko ku rundi ruhande Real Betis ku ruhande rwa Chelsea kano gaho ko Palmer kagize iruhara rwo bitsindo 65 kuva muri saison iheze kugeza ubu uyu mukinyi arabafasha cyane ariko araza gusa yaramaze igihe ameze nabi yasubiye inyuma muri Premier League kabisa gutsinda sikirenga mapaze zive sikirenga ariko ntawo daca muri ivyo bintu haca muri ivyo bintu ariko yotwara igikombe ca Europa Conference League bakaja muri Big Four bakaja muri Champions League baba bakoze akazi gakomeye cyane nuko ku rundi ruhande Real Betis bariko batsinda equipe ya Fiorentina ibitsindo kuri kimwe kuko Fiorentina bavuye gukina finale zibiri z'iki gikombe ariko nta gikombe ataco batwara nico kintu kibabaje kabisa no equipe kintu kibabaje mahigwe ni malchance niko twobivuga ku munsi w'ejo rero bariko batsinda urukino rwa mbere rwa demi finale imbere yuko bagenda hariya mu Butaliyani wabo bakakira kandi Real Betis ariko igitsindo ciza c'uwitwa Anthony Anthony kuri match 72 yakinye muri Manchester United arafise igitsindo cyo bibi afise ibitsindo 10 niho yakwiza ibitsindo 10 match 72 ariko ubu unye byamusabye match 19 gusa kugira ashikana ivyo bitsindo 10 muri equipe ya Real uyu n'umugwi wiwe baramacinga baranywanye mutamana wigumire ngaho we mwaranywaye n'uwo mugwi hari ibintu ushobora kugenda ahantu haroso ugasanga ahantu harakuruka vraiment ati ari kugiye handi niyigumira aho vraiment tama bimeze neza hiyi kabisa urumva ko uriya musaza nino equipe bahujije cyane kuko ibyo yakoze muri Manchester muri 72 match abikoze muri match 19 zose urumva ko ari ikintu ciza cyane gose rero nuko byariko biragenda muri zino nkino match zo gusubiriza ni ku munsi wa kane no kurindira tukazaba kungene bizoba byifashe reka tunyarutse novuga muri zino agera kurangahe agera kuri 5 hariya ku mugabane w'Iburayi agiye kwinjira neza na neza muri weekend abandanya duhera muri Premier League ku munsi w'ejo bariko bakina urukino rw'ikirarane niko no bivuga Manchester equipe ya Nottingham Forest bari bizeye kugaruka mu kibanza cyabo cya gatatu ariko ntibyabakundiye mu gihe bariko bakira equipe ya Brentford batsinda ibitsindo bibiri ku busa hari ari mu gitsindo cy'umunyakongo yitwa Wissa Janse kuri Nottingham Forest ibaye match igira kangahe batakaza kandi byabasubije inyuma cyane Nottingham iri muhira kweye kiri byantangaye ndavuga nti amahiguru yazi yuko twari twagorobejanije na wewe ndakubwira ati amahigwe jewe a 100% ndayaha Nottingham Forest nkavuga nti uko biri kose ivyo ariko bararondera si bimwe ariko ivyo ntushobora kubibwira abakiyo muri Premier League uvuga uti wevyo birakuraba wewe ndere vyiwawe nawe ndere vyiwawe arakunyereza kabisa rero vyumvikana Nottingham Forest ndayita ko ari échec monumental kuri bo kuko ibi inye nivyerekana yuko icerekana yuko kuri di journée zine zisigaye bizoyigora niyiruke na Chelsea ariko kubona kuri Big Four
kudadanuka kubera ni nota rimwe abiri kuri n'ibindi manota makeyi ariko ndabona yuko Nottingham Forest yagize sheke kabisa hari ahantu ugenda aronse ukavuga uti aha jewe ndicungereye kuko nkaha Nottingham Forest ifise match na Crystal Palace itariki zitanu urumva hama ikikina lo 11 May na Leicester City ikikina na West Ham ahizoba iri hanze hama iri muhirikire na Chelsea bo difference y'amanota abiri si menshi ntabwo ari menshi hagati yabona Newcastle ya gatatu ariko n'iyindi migwi iri ngaho hagati ni myinshi imigwi igira kuri itatu imigwi nka Manchester City baronga mu kibanza ca kane 61 points Chelsea 60 Nottingham 60 ino classement ngubeshe iyi bazomarana kuko ariko gusa novuga yuko umugwi wa Brentford burya agakonzi wakubise Tottenham nako Nottingham Forest yabagiriye nabi cyane yabahagarikiye yagira amanota 33 yavuga ati uko biri kose parmi les big 5 ati ndimo ariko ngaha ntibirarangira kwe kuko nubwo tuvuga gucyonyizo zo kuri za 60 nitwibagire Aston Villa 57 points ishobora gukora exploit yindi ikavuga ati wewe Nottingham wewe Chelsea ni mu ntwari kwa gatanu narabonye Champions League ryoshe jewe mviriye muri quart de finale ndashaka gusubirayo byose birashoboka rero bazokwiruka cyane gose kuko ngaha ubu byararangiye uratse ko Liverpool ifite igikombe aha ikintu kibaho nukugwana kuronka muri big 5 kuko zingahe zo kuja muri Champions League zibiri zozo ziri confirme ni Liverpool na Arsenal igisigaye zizogwana hama izimanuka zoza ramaze kumenyekana byaraheze ni Ipswich ni Leicester City ni Southampton abo tayari ziramaze kumenyekana Nottingham rero bagize sheki dasanzwe gutsindwa na Brentford ibitsindo bibiri kubusa mu ijoro ryake bigiye kubashira habi cyane gose muri weekend no equipe ya Nottingham Forest ndabona bazoba bafise match kuwa mbere na Crystal Palace nayo equipe dasanzwe Crystal Palace izoba iri muhira ariko hagati aho uno munsi match ya kare izaguza City Manchester City na Wolverhampton match bashize uno munsi igihe cy'isaha zitatu zijoro bazoba bariko barakina rero urumva ko City zoba iri mu kibuga ku rundi ruhande ku munsi w'ejo journal 35 bazoca batangura hakiri kare saa hindwi Kipe ya Aston Villa bazoba bariko bakira equipe ya Fulham azori saa hindwi n'igice Aston Villa Fulham match nziza cyane gose imigwi ibiri kurikirana wanashima umwe n'uwandwi kipe ya Aston Villa Fulham muri 8 ariko basumbana Aston Villa sumba manota 6 equipe ya Aston Villa Fulham urumva ko Aston Villa hano byukuri iyi ni match yo gutsinda kuri Aston Villa ariko Leicester City yamaze gukoroka bazokina na Southampton nayo nyene yamaze gukoroka imibiri y'indembe kabisi zohura oyabanye nukuramuka yavuga ati umwe arashobora kubwira uyundi ati mbe waheruka ari hajya tugenda subiyeyo gatoyi tujane rero reka turamukanye rya nyuma muri Premier League hama twigire deuxième division abagwe nabo bazoca bakira Ipswich Town indi equipe ya Korotse Everton ariko baraduze bari ku match ya 15 equipe ya Arsenal 18:30 bazoca bakira Bournemouth Arsenal bakira equipe ya Bournemouth ni match Arsenal kumbure wavuga ati bararangije muri Premier League naco turiko turarangiza oya ni bararangiza bari basumba amanota 5 equipe bakurikira abarafise akazi kuko aba mu bisanzwe c'est vrai ibintu byaraheze Champions League bazoyikina bari muri demi finale ku munsi wa gatatu bazokina urukino rukomeye cyane gose nk'ubonyerezwa na Bournemouth Newcastle na za Manchester City na za Chelsea zigatsi aha baba bariko bara none ne bazobagiye ku manota 2 amanota 2 2 points uzi yuko rero Arsenal burya sinkubeshe kiki match irashobora kubasamaza bakayitakaza kuko babo bako bayumvira no kuba kuca hari anye
mu gisagara ca Paris ashobora kubika abakinyi ashobora kubika abakinyi Panama nasi equipe yo kubika kwa abakinyi oya equipe ijani no equipe ya Panama izoza kuko igituma ngaha muri Alonso ha muri Premier League Premier League uko itunganije murazi yuko amafaranga ingene bagenda barayaronka ni serie ya class bazi ko nuwanyuma ronka amafaranga menshi usumba watwaye Champions League rero vyumvikana nta mugwi uzoryohererwa kuba wari gushora kuba w'icumi nguguma ari wa 12 ngo jego vyaraheze oya kabisa uzovuga bana mafuga ati ati jewe ndi mu kibanza iki ariko wewe buna mafu mikora cakanga he burya cha 10 ati kubera iki nashaka kuja mu kibanza cha 18 ukifite amata 50 iyo umunani furama amata 51 kubera iki je ntokora ivyo erega ndashaka kina Europa League cha Europa Conference League rero vyumvikana anye Arsenal ashobora kuvuga ati twebwe Arsenal rero iyi match Arsenal reka turabe ingene izi match dukinisha abakinyi bamwe kuko dufise urukino rukomeye kuko rero aba rero Arsenal cyo no kubwira rero Alonso Arsenal urukino muri izi nkino zine zisigaye urukino ifise rutoyi ni Southampton bazoherezako urumva ariko Arsenal kava ukina na Paris Saint-Germain izociza ikina na Liverpool Anfield ariko Liverpool bavyaraheze ariko c'est pas nibisiguye w'ikibireka urumva izokina Anfield na Arsenal iyi rero sasa ni uba warahejeje ni Liverpool nta Champions League irimo ni Liverpool nta gikombe kindi irimo yagitwaye rero bivuga ati rero sasa naya n'amateka kunkumura na Arsenal ko ba Mosa bashaka kubandanya ari batsinda ibitsindo araba Mel Bite reka nakubwiye rero itariki 18 zuku wa gatanu zuku gere turimo bafise urukino na Newcastle Arsenal zo buri muhima vyumvikana rero ngaho Arsenal bishitse muri finale bizogura ingere bakinisha yafise akazi bafise match ejo rero na Bournemouth igihe cy'isaha 12 n'igice ariko kandi ku munsi w'Imana West Ham United bazokina na Tottenham Hotspur saa 9 zuzuye ni imigwi ibiri iri hari inyuma ndetse iranakurikirana Tottenham ya 16 na West Ham ya 17 ni mu gihe Brentford ivuye gutsinda Crystal nako Nottingham Forest bazokwakira Manchester United saa 9 nyene ku munsi w'Imana ama Brighton bakine na Newcastle United zo nyene Chelsea na Liverpool ku munsi w'Imana saa 11 n'igice Chelsea na Liverpool Chelsea bakigwanira Big Four Liverpool batahukanye zero je muri Premier League hariya kumbure bacieza nyene bazoronka kanya kwikinira abandi bapeti bakine kumbure ashobora gutestinga abapeti baraho ati ndashobora kubakinira kuko ndabona yuko agira n'Imana abakinyi benshi bari bakisigaye bariyongeje ndavuga Virgil van Dijk na Mohamed Salah ariko Chelsea iri motive gutsinda hariya ivuga ati twebwe tuzokina finale kuko haya finale vraiment bayirimo tuzokina finale ariko wewe Liverpool ku munsi wejo bazobakomera amashi bazobagira donera gati ganza sabwa Liverpool n'ukuri ugiye mu mateka ya Premier League tugukomera amashi aha Stamford Bridge ariko iyi match izobiryosha cyane gose rero nuko vyifashe muri Premier League muri rusangi ikipe ya Liverpool yatahukanye igikombe n'amanota 82 niyo bafise ubu mu gihe hasigaye match zine ni mu gihe Arsenal bari mu kibanza cya kabiri na 67 ekipe ya Newcastle na bagatatu na 62 Manchester City wa kana 61 Chelsea wa gatanu 60 bayanganya na Nottingham Forest wa gatandatu abindwi ni Aston Villa 57 Fulham 8 bayanganya na Brighton y'icenda y'icumi Bournemouth 50 Brentford 11 49 Crystal Palace 12 45 13 ni Wolverhampton 41
Manchester United igeze mu kibanza 14 amanota 39, Everton ba 15 amanota 38, Tottenham Hotspur ba 16 amanota 37, West Ham na ba 17 amanota 36, Ipswich Town murongo tukura barakorotse amanota 21, 19 ni Leicester City amanota 18, Southampton aba 20 amanota 11, Mo Salah afite ibitsindo 48 no wa Liverpool, Isaac afite ibitsindo bigera kuri 22, wa Newcastle mu Haaland yagiye mu mvuna afite ibitsindo 21, nuko byifashe kugeza ubu muri English Premier League dukwakwanye hari anye muri La Liga eSports aho barako bageze nabo nyene ku mundwi igira 34 ndwi igira 34 Rayon Vallecano baza gutangura no musi saa 3 bakira Getafe. Hama ku munsi wejo equipe ya Deportivo Alaves bazokwakira Atletico Madrid saa 8, hama saa 10:15 Villarreal bakira Osasuna, saa 10:30 equipe ya UD Las Palmas bakire Valence, hama Real Valladolid saa 3 z'ijoro bakire FC Barcelona. Ku munsi w'Imana Real Madrid bazotangura bakira Celta Vigo saa 8, FC Sevilla bakire saa 10:15 equipe yitwa Leganés, Espanyol Barcelona saa 12:30 bakire Betis Sevilla, ni mu gihe Real Sociedad saa 3 bazoca bakire equipe ya Atletico Bilbao, ariko kandi kwa mbere Girona FC bakire Real Mallorca. Niko equipe ya Barca ku munsi wejo saa 3 z'ijoro bazobagendeye equipe yamaze gukuruka Real Valladolid. Ari kibazo yitera Valladolid wapi kabisa Barca kweli ahubwo Barca niyo mbona ego imeze neza igiye guhura n'umugwi ariko nako amanota yakeneye yakeneye ivuga ati twebwe dusurukira rukomeye ku munsi wa kabiri cyo gituma bake ku munsi wa gatandatu bavuga ati tuzoruhuka ariko rero tuze ariko tuvuye na Valladolid iyi ni yanyuma yakorotse bege yo tugirira nabi yo genda ikore ibara Barca sinzi kabisa ariko biraba ngombwa yuko abakinyi bamwe baruhuka nka Lamine yamara ko kumuruhurira kujya match na Pedri ndabona yo ya match watwaye ikinyenye nameze nk'umuntu agwaye ariko akina match y'amateka Pedri ko kumuruhurira Dani Olmo muruhurire ari abagavi bakine ba Firmino Perez bakine ba Ansu Fati bakine yego haza abo bana ba Gerard Martin ba Hector Foro baze bakine ba Pau Victor bakine yego match bayikine abo barashaka kuyitsinda iyo match abo boyitsinda vraiment yego kabisa abo boyitsinda nuko ni saa 3 ejo saa 3 z'ijoro tumukurinda tukaraba mbega equipe nako Hansi Flick azoturna effectif ku rugero rungana gute gamba rutoroshe bafite ku munsi wa kabiri. Ndakwibutse equipe ya Inter Domi iheruka gutsindirwa muhira muri zino nkino za Ligue des Champions haraheze match 15 zose, ni kuvuga hari muri 2023 aho batsindirwa muhira na Bayern Munich. Ni kera cyane ayo mateka turakunda kuyavuga sivyo ayo mateka niyo atera ubwo umuntu avuga ati aturazi yaronso kungwano yiwiwe aheruka gukubitwa na Makwinto yamutsinze muri 2017 wowe ugiye kugwana nawe uwaze kuzomutsindira hariya iwabo ko uvyokunda haba basanga uramuvutuye arakuvutuye kabisa. Rero vyumvikana ivyo ni vya bishindi bitanga amateka ku muntu, ariko ni nka vya bindi umuntu ashaka kuvuga ati mbega ni ryari umugwa wa Inter Domira utari muhira watsinze ibitsindo bibiri barayigombora ibitsindo bibiri, usanga ari mu mateka ya kera. Eri ni match zo bikomeye, ni finale kabisa. nuko rero vyifashe muri La Liga, ariko kandi Real Madrid bobo mu kubandanya no kuvuga bagwana baraba yuko basakumburisha bakunyerera canke bikagenda gute, bobo bazokina hakiri kare saa 8 ku munsi w'Imana bakina Celta Vigo. Real Madrid bakwanye benshi cyane, ni benshi uhereye ku ruhande rw'inyuma hakumeze neza n'uwitwa Raul Asensio ni wameze neza, abandi bose Vasquez ari suspend match zibiri, uwitwa Ferran Mendy nawe yasubiye mu mvu. Oya Francis uvateje defense ndayibona, ni defense central ndabona ko ari Asensio na Chouameni.
hariya Frangase yo wakina ahasigaye sasa kuri zibiri niho mbona ari amakenga kuko kuhashira Valverde si match nyene itinyitse hagati mu kigo cyashira ko Seba yose aragwaye Kamavinga aragwaye urumva hariho Chouameni yagarutse muri Chouameni yagiye muri defense hariho Luka Modric uhari Fede Valverde canke arashobora kubwira ati okay wewe box to box nani uyu mukinyi Brahim Diaz ama Bellingham aje harya ama Fede Valverde kuri zibiri tout est possible chakaza kidogo tutazi kija kuri zibiri Fede Valverde akina kuri munani hari cyahise 6 kuko nta musantinera azoba kuko ngaho azanye Brahim Diaz ntashaka ku musantinera ntibikunda bisigura yuko harya harakena umusantinera nta Luka Modric yoshaka ku musantinera nico kintu kikibazo yemvuga ni Fede Valverde atazokina hagati abe musantinera sinzi kumbura azane kidi kidogo tutazi kiza ukira kuri zibiri havuga ati genda uhakine hama kuko atamusantinera afise yogira ikibazo yobwiye ngo Luka Modric ngo wingufashe nga kuri 6 yani muzee nushobora kubwira Brahim Diaz c'est pas son rôle turamuzi yuko uyu n'umuntu mu box to box canke n'umuntu mu milieu horeye byo mugora kugira ngo ashobore kuba afasha defense nayo ne izoba imeze ukuntu rero vyumvikana ni match ubona yuko ifise ibintu bizoyigora ukabona yuko Chouameni agiye muri defense agiye guhura swat na Borja Iglesias canke uyu mukinyi yitwa gute Iago Aspas mu gihe yoro ikati y'umuhondo kasi ko ntazokina azoba yindi perte ikomeye ubuze Chouameni ukabona afise Kamavinga kuko ntari bugaruke nane Rudiger ni kibazo rero mvuga yuko azokwigenga ubuntu Chouameni akine match ntaronka ikata y'umuhondo ayo bari kuri Evan ari kukamashu kabisa avuga ati aha ni kino equipe ya Celta Vigo igora rero vyumvikana iyi ni victoire izobagora bashora gutsinda ariko iyi victoire izobagora je bundi ne kuri bitatu ariko byukuri yari match yagoye cyane gose Barcelona batanguye gushika ku bitsindo bitatu Barcelona ikifise kimwe mu nyuma basikora bya bidi byayo nyene baraza batsinda match rero vyumvikana izi absence za Real Madrid kuri iyi match eske bashobora irashobora guheza nani iyi match irashobora guheza champion iyi match Real Madrid toyitsinda kuko ndavye les absences ya Madrid ifise ariko baracari kuri journée ya 34 na kane rego ndakubwira iyi match yazori 34e journée bakinyi batayitsinze ikurikira ni classique nayo bakayitakaza iyo kwitakaza ndabura kugitakaza zoyitakaza vuba inabakinyi n'abafise byumvikana classique bakinyi kandi classique Barca barakwiye izoza mu gihe kandi Barca izobiri muhira izobiri mu kandi Barca izoba yavuye yamenye ibyavuye muri Ligue des Champions irindiriye itariki azobari 23 25 finale vyumvikana yuko ngaha baho yabashobora no kubuzoba batarose naye mahiri batayarose sawa bavuga ati dusigaranye nane La Liga shavuboca barizana muri La Liga rero vyumvikana ngaha iyumvire gutakaza kuri Celta Vigo gwataza kuri Barca champions zobiheza ahubwo amahirwe Real Madrid ifise nuko bubanza bagatsinda iyi Vigo iyi Celta Vigo ifa ko bayitsinda bakaza bavuga ati ntaco twite kuri Barca turabe nuko rero vyifashe Atletico Madrid bobo bazokina na Alaves ku munsi w'ejo saa 8 zuzuye neza ariko nakomesha ko Barca ifise amanota 76 Real Madrid bakaba amanota 72 France amanota 4 yagisigaye match zine Atletico Madrid na magatatu amanota 66 nakora magatatu amanota 66 abakane ya Atletico Bilbao amanota 60 Villarreal na magatanu amanota 55 Real Betis abagatandatu amanota 58 Celta Vigo abindwi amanota 46 Osasuna umunani amanota 48 equipe ya 9 ni Real Mallorca amanota 48 nyene 10 ni Real Sociedad amanota 42 Rayo Vallecano bafise match no munsi bafise amanota 12 ni Espagne Barcelona 39 bayanganya n'imibwira kuri ibiri Getafe ya 13 na Valence ya
14 15 Sevilla bafise amanota 37 16 Girona amanota 35 Alaves ba 17 amanota 38 bariko baragerageza kurokoka. Las Palmas murongo utukura bariko bagwana kuraba yuko bovamwo bafise amanota 32. Ikipe ya Las Palmas igoye cyane gose muri kino gihe, ariko Atletico Bilbao bari bayitsinze kuwa gatatu. Babona rero yuko ari imigwi kiragwa no munsi hako wohura n'izi ekipe za Las Palmas za Alaves za Leganés muhura n'izi za Real Mallorca. Mugenda guhura nayo by'ukuri igira imana zimanuke abawaza ba Real Mavubi bavuga bati yewe gayati iyi nubwo yohura na Real Madrid yeyo bari match ikomeye cyane gose kuko objective ntabari imwe. Hari umuntu avuga ati Alaves batsinze kuwa gatatu Real Sociedad. Iyi Las Palmas izo yakinye na Villarreal. Iyumvire Villarreal izo bari muhira ariko muzombwiye. Las Palmas bazokina na Valence. Rero Las Palmas bafite amanota 32 murongo utukura imbere yabo Alaves baringaho basumba amanota 2 urumva ko bakigwana cyane. Ndetse na Girona hari iri ku manota 3 imbere yabo kumva ko byose bishoboka. Ni mu gihe Leganés bafite amanota 30 ama iya nyuma yamaze gukoroka byarangiye ni Valladolid yoyo icokora hano muri La Liga. Reka tuje hariya anye muri Ligue 1. Ligue 1 nayo byarangiye kwa Paris Saint-Germain. Muna rero yuko bobo batekanye, ariko bafise match ku munsi w'ejo na Strasbourg saa 11 nibwo biruko rero Nice niza gutanga uno munsi bakina na Reims badafise Nyange yo bafashije cyane, ariko byo kuri zamaze kurangira ku ruhande rwa Nyange. Rero Nice baza kwakira Reims, baza kwitwara gute imbere y'ino equipe ya Reims ifise umumenyereza w'umunyafrika Reims witwa Yari menyereza dukura ko akora ibintu byiza hariya umunyafrika. Rero no munsi biza kurangira gute, ariko kandi ejo navugiye Strasbourg bazokwakira Paris Saint-Germain, Toulouse bakire Stade Rennais, ama equipe ya Saint-Etienne bakire Monaco yanyereye muri weekend na Rohab. Monaco byo kuri iri kigenda nayo nyene isamara cyane gose. Ku munsi w'Imana Nantes bazokwakira Angers saa 9. Olympique Lyonnais bakire Lens, ni mu gihe Brest bazokina na Montpellier, Auxerre bakine na Le Havre. Match zo bikomeye cyane zohuza Lille bakire equipe ya Marseille. Equipe ya kabiri ni ya gatatu Marseille ya kabiri amanota 58, Lille ya gatatu amanota 52, difference ya amanota 2 kabiri imwe 58 imwe 58 yindi 56 difference ya amanota 2 abazogwa bazonyana sinkubeshe. Rero n'imigwi ibiri hazoba ari ku munsi w'Imana saa 2:45 Lille bakira Marseille. Match zo bikomeye cyane gose. Paris Saint-Germain batahukanye igikombe bafite amanota 78, Marseille n'abakane amanota 58, aba gatatu ni Lille bafite amanota 56, Monaco baracagwana cyane gose bafite amanota 55, Olympique Lyonnais barana bagatanu amanota 38, Nice abagatandatu 58 nyene baracagwana cyane gose kujya muri Big Four. Strasbourg bari ngaho onye kujanza shindwi amanota 58 nyene. Ni mu gihe Reims rero bafite amanota 45 na ba 8, abicenda Brest amanota 48, Auxerre b'icumi amanota 41, 11 ni Stade Rennais amanota 38, Toulouse ba 12 amanota 35, kipe ya Reims na ba 13 amanota 33, Nantes na ba 14 amanota 32, Angers aba 15 amanota 30. Ni mu gihe Le Havre bari murongo utukura bariko barapana kuvamwo cyane basama 16 amanota 28, Saint-Etienne hari anya basama amanota 27. Equipe ya korotse ni Montpellier. Montpellier yatuze wanashima muri Seziheze basubiye kuguruka. Montpellier rero nabanyuma n'amanota 16 wenyine. Equipe bigikunda yuko zigwana ni Saint-Etienne na Le Havre. Base 28-27
ariko bariko kwana cyane gose ni Angers bafite 30 Nantes 32 Reims bafite 33 bo byose rero ngaha anye biracyashoboka. Ousmane Dembele afite ibitsindo 21 wa Paris Saint-Germain, Greenwood wa Marseille afite ibitsindo 18, Jonathan David nawe afite ibitsindo 16 nako nuko twobabwira. Tuje mu Butaliyano tunyarutsa, ubona ko mu Butaliyano nabo nyene equipe ya Inter do Milan baracagwana, bizene ntibaragitakaza cyose, ariko by'ukuri equipe ya Napoli nayo irikira babangamira. Napoli ariko igenda yitwara neza ubuherutse mu gutsinda 2-0 Torino. No munsi witwa Scott McTominay atsinda cyane, baravyitwara bonera cyane, mugwa muvuye neza, atsinda cyane witwa Scott McTominay, umukinyi wa Manchester hariya anya. Ariko ndakumenyeshe yuko uno munsi baza kwinjira kuri Junegira 35 Torino baza kwakira equipe ya Venise, hama ku munsi w'ejo wa gatandatu Cagliari bazokwakira Udinese saa 9. Izo saa nyene Parme bakine na Como, equipe ikomeye cyane gose yamaze gukonfirma kuguma muri Serie A. Equipe ya Fabregas hari yatsinze match zine zikurikirana, byace bimutuma akonfirma novuga kuguma muri Serie A. Rero Parme bazokina na Como, hama Lecce bakire Napoli, Inter Milan bakire equipe ya Hellas Verona. Mugiye ku munsi w'Imana Empoli bazokwakira Lazio hakikare saa 6:30. Monza yakorotse bazotambika na Atalanta. Mugiye AS Roma bazokwakira Fiorentina, match ikomeye. Bologna nayo iyindi match ikomeye bazoba bariko barakira Juventus de Turin. Hama kuwa mbere Genoa bataramitswe na AC Milan. Muri Serie A Napoli yamaze gufata ikibanza cya mbere n'amanota 78, basumba amanota 3 equipe ya Inter do Milan. Urugamba rwatanguye gushuha rero. Atalanta na bagatatu amanota 65, Juve bakana amanota 62, Bologna na bagatanu amanota 61, AS Roma bagatandatu amanota 66 bayangana na Lazio Roma. Hama equipe ya Fiorentina rabo 8 amanota 59. AC Milan bamaze kuba bari mu kibanza c'icenda amanota 58. Abantu bazona kina na UEFA Champions League ana Europa League kuma basamana. Ino equipe by'ukuri no mwaka Dance ariko bari muri finale ya Copa Italia. Ariko iyo finale naco yo wafasha. Ni mu gihe Torino bazokina nako bari mu kibanza c'icumi amanota 43. Calciopom na ba 11 amanota 42, Udinese ba 12 amanota 41, Genoa na ba 13 amanota 39, Cagliari ba 15 amanota 33, Hellas Verona ba 15 amanota 32, Parma na ba 16 amanota 32 nyene, equipe ya Lecce na ba 17 amanota 27, equipe ya Venise na ba 18 amanota 25. Empoli nayo nyene bafite amanota 25 kibanza 19, ariko Monza hano barakorose kuko bari mu kibanza cya nyuma n'amanota 15 yonyene. Nuko bimeze hari anye mu Butaliyani. Reka turangize no muri Bundesliga naho tubabwira ukungene byifashe muri Bundesliga. Match ya nyuma bazobahera ku gikombe, ndavuga Bayern Munchen ni ku munsi w'ejo. Umunsi w'ejo aho Bayern abakina 34 jours umva bageze kuri 32e jour, ariko ejo bazokina match yabo na Leipzig babahereza igikombe. Ariko iyo bayitsinze ariko iyo mvire amagorwa akurikirana witwa Harike nibyo batahukanye igikombe, ariko ino match ari suspend ntayazo iyo mvire ayo ntaco basi igikombe azogitwara. Yego basi bazomu mudari igikombe azogitwara, nazoba yambaye imari, nazoba Rome yemerewe kuja kuri bando tushe, yemerewe kwambaye jezi, ariko ari muri tribune harya niba atanga igikombe azoza bari mu mateka avuga ati uyu rero uyu Romer Bitter wande wa Bundesliga. Ariko byari kuryoha yambaye uwo mudari, yambaye jezi yagwanye nawe pour une fois araronsa amateka, araronsa amateka. Nuko bazokina rero ku munsi w'ejo na Leipzig izoba ibakiriye saa 9 n'igice. Ariko uyu munsi rukino rumwe ruzahuza Heidenheim na Bochum, imigwi ibiri imeze nabi. Umwe ni wa 16 Heidenheim, urundi ni wa 18 wa nyuma.
ekipe ya Bochum bigaragara neza yuko by'ukuri nabo nyene gukuruka bisa nk'ibyarangiye ariko ni match nako ni journal 32 canke 32 ambavu ya Leipzig bazokwakira Bayern ku munsi w'ejo saa 9 n'igice ekipe ya Borussia Mönchengladbach nabo bazokwakira ekipe ya Hoffenheim Union Berlin bakine na Werder Bremen St. Pauli bakine na Stuttgart mu gihe ekipe ya Borussia Dortmund bazokwakira ekipe ya Wolfsburg mu gihe saa ku munsi w'Imana Augsburg bazokina na Holstein Kiel Freiburg bakine na Bayer Leverkusen ha Mayence bace bakira ekipe ya Eintracht Frankfurt ya mbere ni Bayern Munchen aba bafite amanota 75 basumbye amanota agera ku 8 ekipe ya kabiri ya Bayer Leverkusen mu gihe hasigaye match zigera kuri zitatu ni kuvuga rero yuko hano bisaba yuko batsinda match yejo kugira ngo batahukane ikibanza ca mbere burundu babahereze n'igikombe ekipe ya gatatu Eintracht bafite amanota 55 mu gihe Fribourg ari bakana amanota 51 Leipzig na bagatara amanota 49 Dortmund bariko baragwana cyane gose bavuye mu kibanza c'icumi hari ariko bamaze kugira mu kibanza ca gatandatu kandi uwa kane abasumba amanota 3 yose umva ingene ino migwi bizi kumenya ati mbega n'iryari tubaserie ati nibara hamwe tutoja muri Ligue iyi equipe ndabona je zoja muri Ligue zoja yo kabese ko ndabibona gusana yo ni kwana bisaba yuko Fribourg inyerera rimwe Fribourg ndabona ngaho izokina nandi Fribourg ifise match na Bayer Leverkusen ku munsi w'Imana urumva bazokwakira Bayer Leverkusen hama Mayence nayo izokwakira equipe ya Eintracht Frankfurt kandi Mayence iri capable yo kunyereza Eintracht kuko nayo ni yindi Mayence ni yindi hano rero Dortmund icungiye hagufi yo mu gizo biri kwirakira kandi iyi match zo ari muhira so biri muhira yakira uko Leipzig bari misi yitwara nabi romba Dortmund bo bazokina na Wolfsburg Dortmund ya gatandatu na 48 bari kuri 3 points kuri equipe no ifise ikibanza ca kane ca Big Four Mayence bafite amanota 47 nabo nyene bari ku manota 4 imbere inyuma ya Fribourg ya kane Werder Bremen nabo 8 amanota 46 Borussia Mönchengladbach nabo 9 amanota 48 equipe ya Wolfsburg aba 10 amanota 43 Stuttgart ba 11 yarasubiye inyuma amanota 41 Wolfsburg ba 12 amanota 39 Union Berlin ba 13 amanota 36 St. Pauli ba 14 amanota 31 15 ni equipe ya Hoffenheim amanota 30 Heidenheim na ba 16 amanota 25 Holstein Kiel ba 17 amanota 22 mu gihe equipe ya Bochum bari mu kibanza ca 18 amanota 21 muri rusangi nuko onye byifashe turafise iminota 15 ya mwebwe bakunzi bacu kugira ngo musubire kandi mu twakure hama tuyage namwe ibintu bigende neza cyane gose ariko hagati aho no kubibutsa kiki hari akwa Boss John ibintu bimeze neza cyane gose mugende mu cyane gose uhitana kamayo keza ka Celta Vigo canke aka Valladolid canke aka aje kubana aho ugiye muri byo kubana oya canke aho ubwa Barca bafite ari beje ubwa Barca